ufata yuko iburi rimwe rimwe ryose ryova ku biro bibiri tugaja duteranya n'amaburi ari ngaha yose itoni zingahe zibirayi itoni zirenga 30 twababwiye umugwiza tunga w'umujene Ernest Bitsinda ndaba uyu imyaka yongibaza ko ari myinshi ari nka 40 niyo yo bari myinshi mugabo murabona ahantu hose ari kararima tatunindwe muruba ntarakwiza na 40 mugabo ahantu ari kararima ibintu ari karakora nagatangaza ndabasigira wese ayuko Ndabaramukije bakunzi bacu bakunzi b'ikinyamakuru Agora TV ndi Apollinaire nkuru nziza musanzwe mumenyereye ndabereka ibitandukanye cyane cyane ivyo muri Eklezia Katolika nkuko mwamubibona hirya no hino twagendeye amaparuwasi ariko no musi renda bazaniye agasha kuko nahinduye uno musi aha mubona mpagaze sinzi ko muriko murambona hakurya yanje hari umurima uteye igomwe murabona hari mirima iteye igomwe kandi iteye ku buryo bwa kijambere kuko murabona hariho ico bita terasema bagiye barashiraho ingazi burya rero aho ndi hose hirya no hino yanje nuko niko bimeze aha hantu mbega mu kwibaza hariho neza na neza turi muri komine ya Kayanza yagutse ni muri Muruta ya kera muca muhabona abantu bamenyereye ivy'uburimyi n'ubworozi aha hantu murahazi gose kandi birakomeye Muruta rero niyo turi murumva yuko ubu ntikiri komine Muruta ubu ni komine ya Kayanza hanyuma neza na neza turi muri zone Nkonge ni ku mutumba wa Mutana agacimbiri kitwa Ramvya niho duhagaze naha nyene mubona niho turiko turaraba ukunye nabarimyi borozi bifashe hano muri ino ntara ya Butanyerera ari batabizi neza yuko Kayanza iri muri Butanyerera bamenyereye bimwe vya kera ngo komine ngo ntara ya Kayanza ubu ni ntara ya Butanyerera ariko komine ni Kayanza none rero twaje kuraba iki twaje kuraba ande uno musi tuje kuraba umugwiza tunga w'umurimyi mworozi iyo tuvuze umuntu agwiza itunga umukuru w'igihugu yama bivuze n'umuntu aheza akarema itunga akora ibikorwa bizana itunga kandi ntibigira akamaro wenyene ari umwe bikagira akamaro abantu beshi uwo rero twazanye uno musi n'umurimyi arima iki arima ibirayi arima ibigori arima itomati akarima ibitunguru haruhande y'ivyo aroroye ivyo byose niho bikora udashoboye korora none rero mbega mwibaza ko arinde n'umuntu akiri muto niho twovuga ko ari umujene ariko arakura mugabo ni n'umujene kuko nta myaka myinshi afise araza kwitubwira uwo rero nawe se wundi yitwa Bitsinda Ernest rero niwo mugwiza tunga twaje kugendera no musi tugira rero tugenzure imirima yiwe uno musi haduhagaze afise imirima ikiri mitoto afise imirima igomba kwera y'ibirayi afise n'imirima bariko barasoroma y'ibirayi muhabonye muri baza muti harimwe n'abantu harimwe n'itingatinga ahantu bashoboye kwarima gute uriko urahihweza umenga n'ahantu hagoye kurima kuko haramanuka cyane mugabo hariho amaterasi haraciye imikobeko ibintu byose biratonze ku murongo nta kibazo na kimwe kihari mugabo imimbu nawo nijya nawe mukanya turamubereka tuganire ariko ico duherako reka tubanze dutembere adutembereza twereke uno murima wiwe atwereka ari kararimira atwereke ubufundi akoresha kuko arafise n'umufundi wiwe bari kumwe nawe nyene araza gutwereka atubwire ubuhinga akoresha none rero kaze dutemberane turabiye imirima y'uyu mugwiza tunga uyu mujene nawe yatahuye neza imbona kazoza ya 20 na 2040 ni 2060 atubwire ndiko nabura umenga wewe yarayishitsemwo nuko rero bakunzi bacu twagiye tuatembere adutembereze turabe hanyuma tuganire nawe murakoze
twababwiye rero ko twagendeye uyu mugwizatunga uyu mujene ariko ariteza imbere gose ku rugero rukomeye ariwe bita Ernest Bitsinda. None rero murabona turiko turatembera muri uno murima w'ibirayi usa neza tugira tumubaze Bitsinda mwaramutse murakomeye. Ego tubasanze muri uno murima, uyu murima uteye igomwe, umurima munini. Ubwa mbere uyu murima wose ni gwawe? Umurima ni wacu. Ego. Uyu murima ari umurima wiwawe, uyu murima ungana gute? Umurima wababa hegitari 4 n'igice hafi 5. Ego umurima wababa hegitari 5 ari wose ari gwawe. Ni byukuri ni gwawe wenyene cyane mu burima muri abantu 2 3 bari? Oya sishira hamwe n'uwi wacu bwite. Ego uyu murima rero ari uwishira bambara ubugwanyu bwite. Ibi birayi turiko turabonamwo bimaze igihe kingana gute mu biravye? Nkuko mubikora ikiganiro nyene wenye. Nkuko mubibona uno murima umaze indwi 3 duteye, murabona ko biriko biranaga, ntituranatangira no kumenera, muga twifuza ko nko mu ndwi itangira tuzoca tumenera kuko bisa nibigeze kandi tubona bisa n'umutetso mwiza. Ego nitubirima nkuko tworima ivyo gufungura gusa, turi mu ma process dire dusaba yuko abo muri zabo batugendera necessaire kugira tuje mu bagwiza mbuto. Urabona yuko kuba n'abagwiza mbuto twabishobora. Ego Ego twababwiye rero yuko adafise imirima ikiri mito gusa, twavuze ko hariho n'iri mu kwera. Murabona uno murima nawo sinzi ko mubona neza iyo ugera hariya ngo yari karatembera araba yuko atadukoko turimwo. Mukanya turamubaza ni haba hageze nayo nyene kwa soroma canke hasigaye ikindi kiringo araheza bitubwire. Twababwiye yuko ari umugwizatunga, sinzi ko mubona hariya hepfo hariyo hagera naho nyene hari ama miliyoni menshi, ntimwibaze rero ngo nutwo. Ego uyu nawe mubona turi kumwe asanzwe ariwe mugoronoma bikurikirana, agira twereka tubwiye ko umurima ugomba were. Ubu rero agira twereke turabe yuko mu vy'ukuri ibirayi bizokunda. Niba arafuruye harura turabe. Aho ni ku kirayi kimwe gusa. Hariko ibirayi bishikanga bingahe? Hafi 10. No kuvuga byose bingana uko nyene. Uyu murima rero umurima nawe urateye igomwe gose. Ushobora kuva ko ibiro 2. No kuvuga yuko twofata yuko iburi rimwe ryose ryova ku biro 2. Tugaja duteranya n'amaburi ari ngaha yose. Itoni zingahe zibirayi? Itoni zirenga 30. Twababwiye umugwizatunga w'umujene Ernest Bitsinda ndaba. Uyu imyaka yongibaza ko ari myinshi, ari nka 40 niyo yo bari myinshi. Mugabo murabona ahantu hose ari kararima 37 murubana arakwizana 40. Mugabo ahantu ari kararima ibintu ari karakora nagatangaza. Burya rero amavuga yuko ubugabo atari urucumu wapi
tuvuze ko tumushyira mu bagabo babandi bavuga ati ngo uyu mutama usanga umuntu akiri umusore baramwise mutama kubera ibintu ariko arasarura ibintu ariko arakora by'amateka none raba kuri bino birayi byiwe abaciye ko bose bumva ngo muta ngo muta ngo nisabaga muta muze boss nuko rero turacyatembera turaba ingene vyifashe ahantu yiwe tuhagendere ariko namwe muhakura icigwa ntimuvuge yuko namwe mutobishobora kuko nawe nyene acari muto icyo nsigaje kumubaza nuko arahiwe bwite canka kota ego turabona uno murima kuteye igomwe kandi muratubwiye yuko mu byukuri ugomba kwera none ko tubona ko ibibabi vyinshi boss Ernest ko tubona ko ibibabi vyinshi ibibabi muzobisoromana hasigaye nk'igihe kingana gute kujya musorome mbega amababi azokwikura ko muzorindira ko yuma oya nkuko mubibona aha nuko yarashimye isi nziza mugabo nkuko mwabonye ko twaberetse ingene bimeze bisanzwe bireze turindiriye nko mu bitangira duce tuza dukate ano mababi twita kudefana kugira bice bikomera hariya musi bigire igishishwa gikomeye mu bisanzwe mudakwiye ko ibi bintu zenya aya mababi mutakuye ko igishishwa nigishobora gukomera ngo kibe kinini mugabo ni hamwe ubisoromye usanga kujya baza bararunda biza birashishagurika dukata bagacurindira nk'indwi zitatu kugira ya mazi yose yahora duga ngaha ayo mababi ice yikonsantra ya hasi ice bikomera gica kinavyibuha mbe cyari cyaraheje kuvyibuha oya kuvyibuha byaraheze ahubwo gica gikomera gica kigira inguvu gica kigira inguvu none aya mababi ko mbona ari umurima munini mbega amababi yoyo muca muyakoresha iki we goronome utubwire yego kugira ngo ntazane indwara bita megatriose mu yivu dusubijeho ibindi bizogira ikibazo tuyatakure hariya herekeye ku ntuzeye impera y'umurima dushobora kuyagumizamo ati agumye mu yotera indwara atera indwara umurima cyangwa atera indwara ibirayi ajya mu yivu hanyuma ibirayi uzohasubiza bigaca bisaba kuma bikuma nene agirana umwavu ibi bintu zeye aya mababi tushobora kubigira umwavu ntimushobora kuzoyakoresha nk'ikindi gihe muratanye ne Burundi nta buhinga buraboneka ko bwo aya mababi nyene yokora ikindi kintu no mu byo nk'ibisazi twosafite inka tuyashiramo kuko natwe abantu bagiye ko amababi ashobora kuzana ingaruka mbi y'ipfu kugira ngo ipfu rishobore kuba byo konona isi mwabyumvise rero abatabizi abantu bama biyumvira ngo ibintu byose n'ibyo kurya ibintu byose n'umwavu mugabo aba bahinga baravuze ati barabitwigishije abafundi b'indimo ataya mababi nubwo mubona asa neza tuyagumije mu murima ashobora konona isi nico gituma duca tuyakuraho tukayajana impera y'umurima ibi byose rero mubona bitotaye gutya bazobitema hasigare igitsina cyo munsi hanyuma arico kisanzwe kiri kwibirayi ivyo navyo bikazoheza babisorome haciye nk'indwi zitatu nkuko bavyivugiye wonyene uyu mukire vuba cyane murumva agiye gufata amafaranga hatarenze mu ndwi zitatu ariko sivyo gusa kuko twabonye n'ahandi hantu bariko barasoroma ingo tujeho naho nyene tuharabe murabe yuko ajya impe nimwe iyindi ziritse ahari birayi bimaze nk'indwi zitatu gusa tuja ahantu handi naho hasigaye indwi zitatu kugira ngo basorome ubureho tugeze aho bariko barasoroma aha rero hose mubona ari size baheje guhasorome raba hose aha baheje gusoroma aha rero bariko barasoroma kandi bijya baramaze kubikura ko byabibabi kandi nta nibihari hano bavuze ngo bigumije mu murima ushobora kononekara aha rero babikuyeho uyu mugwiza tunga afise imirima y'ubwoko bwose afise imaze indwi zitatu afise n'isigaje indwi zitatu kugira ngo yere afise niyeze rero aba bantu mubona
buri n'abantu 45 ni naba naharuye neza mugabo sinaharuye aba bantu bose nabariko barakora muri no murima kandi bose amahera ku mufuko bategeza kuronka ndabeshe gahemu hari uri karakorera ubusa ni noti mutahanye waraki dukora twebwe igikorwa dushira imbere n'ic'uburimyi kandi niyo tuhageze gushwabura hari abiterambere gose yego twishimiye umwimbu turiko turonka muba muriko muraronka none mbega nimwe wavuze ko muba muvuye hirya no hino ninda bahamagara kuduhamagara twa dufise umubosi twa tuje tugana umubosi ni wabahakaze ntimigera mubura akazi reko mushoboye kurima mwama mwarusa amafaranga hariho ikintu bavuga ngo abakenyezi ngo nabantu misi yose mama basaba abagabo ngo magasabune ngo mpumunyu mbere ukabwira n'umwana ngo rindira papa wawe ngo aze mwebwe ivyo muracabibaba oya ibyo niterambere ku bakenyezi no gwaruka yego mwebwe no musi umugabo atahari umugore ashobora gutunganya ibintu neza gose neza cyane none we nk'ubu mu by'ukuri muri buno buri uriko rakora ahantu uriko rakorera amafaranga umaze kwigeza kuki ni giki kintu uvuga ati je narakuyemwo kubera narose umuntu amakazi jewe mu burimyi ntanguye gufata isuka mu ntoke je n'impene 5 ndazifise urafise impene 5 muhira dufate yuko impene imwe igugwa 100 urafise nk'ibihumbi 500 urafise nk'ibihumbi 500 muhiri wawe none kumva afise ibyo bitungo nabo ntayafise yego nivyo nyene mvuze urumva wowe nk'igitenge ntikigusuzugu irasiyo nayo nuko vuga niho umutamanje atobahari shobora kumenya kuntu abana ndabatunga kubera isuku atangorana urakorera amahera ukayaronka hanyuma bikagenda neza nuko hari sho wobwira umubosi yaguhaye akazi umubosi umubosi no mubwira nuko nyene naje nezewe n'umwimbu ndiko ndabona ahubwo naguze iterambere nkekana n'ugwaruka ruri nyuma ruze rurabawe yego kwitambira ari karagira kuko umwana ngo arahura ku bavyeyi ubwenge kugira nawe azaronke nyene ukuntu azobaho nukuvuga iyo uri kuragira iterambere uri umuvyeyi n'abana baca bagenda baraba bya bindi umuvyeyi akora bakagenda bagera ikirenge mu ciyo bagasanga ejo naho babaye ababosi uti rero n'abandi nibamwigane uhereye ku bakiri bato neza cyane none weho kubona umubosi abikora uku ibintu byose ku murongo ibintu byose neza ko bibiza kugenda hari ico nawe uhora utunganya muhiri wawe je kuko nkiyongiye gukena nkaca mbona umubosi ndamugatuka jeje byose no musi jewe ndakenye ti none uyu musi nta kuntu ubona wo ntaco wonkorera abizi ibihumbi 10-20 ashobora kubica bimpa ko kazi ndumurimo uzoshiza kumukorera nariko ndavuga gutunganya indimo weho iwawe nawe uragerageza kuvuga ati narabonye kwa bosi kubera bimbura byinshi kubera babitondesha uko wewe bihora bishikana ukavuga ati nanye ndabikore kuki kubuke no bandi muto yonje kuri mu boss ndashobora kupata ndiko ndaje n'igikorwa cange nuko vuga nyamba nayibuze ampa amafaranga nkaca ndonka yange nkaca ngenda gufumbira nanje wanje nivyo nyene rero niko ndabaza urumva no kuvuga ngo ivyo wabonye ku mu boss nawe uragerageza kubikora iwawe neza gose neza cyane Imana iguhezagiye amen haruhande y'uburimyi turabonye yuko uriko uranorora ibitungwa mbega izi nka nazo mwazizanye hano kumegane mu gahinga ziraheza zikarabwa gute yasi mu gahinga kuko uburimyi bujana n'ubworozi araravye yuko uravye imirima yose turima ingene ingana ifumbire tugiye turavuga ngo tuze turagura imwe
dukura hari Bujumbura tuyizana ku mabeni kandi twarabikora mugabo byadutwara uburyo bwinshi cyo gituma twaciye twimbira ko twozana ubworozi iruhande yaho turimira kugira umwavu uzurova ngaha ari utabira iyo mirima hasi mu gahinga kuko hasanzwe hariho ububa azikurikirana azigaburira basanzwe abaha ngaha nyine nta kibazo zigira kuko baririrwana uraza no kubibona ni ukuvuga yuko rero umwavu ubu si ingorane si ikibazo ngaha kuko musanzwe mufite ubworozi muri ko muraharangurira umwavu si ikibazo kuko kandi bica bitworohera kuko tubukura hafi ugacuja mu murima hafi ataburyo burenze bidutwaye kuko bwa mbere twawuzana n'amamodoka tupakiye tukuye Bujumbura cyangwa undi tukagura iyo muza Kayanza ubu bawukura ngaha aho bavumburiye bashira mu murima basanga uburyo buca buba buke kandi umwavu abari bo bacu twizaniye ego nivyo uraje kutubwira yuko ibijanye n'ibitungwa ari kugira ngo bibafashe kugira umwavu uheze uboneke ni vyiza hari ikintu twabonye muri ko murakoresha abakozi barenga 40 naba nihenze ni hafi 50 mbega mwebwe miyumva gute mushobora gutanga akazi ku bantu bashika 50 ni vyiza kuko natwe nitwashobora kubyikorera twenyene kandi iyo uri kurakora ibikorwa byinshi uhakazi abantu benshi namwe no sivyo benshi mwabiboneye ko bariko barakora barenga 50 kandi ntibidoga kuko iyo bakoze bararonka uburyo kandi hambavu yaho nabo bashabikenura sinzi ko mwabonye abo mwagiye muraganira ko kujya tuvuga ko turimo kijambere nabo ibyo turimye ngaha bagenda bararabiraho iciko no mu mirima yabo gasanga bagiye barabikurikiza ubu baratubwira yuko nabo bageze ku rugero nabo rushimishije kuko bavuye ngaha bacaza gukurikirana indimiro zabo dusanzwe turi mu mbona kazoza 2040 igihugu cifashe hama 2060 igihugu gitera imbere natwe twararavye ati twosigara inyuma naco bituma turiko turakora uburimyi n'ubworozi kandi hambavu yaho twavuye ko bya biterwa njabuka amazi n'amavuka iyo agezweho nayo turiko turayari turabona sagashishusho muri yuko natwebwe muri ya 2040 mbere ndetse tutazonashikayo canke turiko turahegereza mu biravye turiko turahegereza kuhashika niko kuko naho mubona dukorana umufuko ababwiye mu munwa babonye ko bayagayaga mu muraro w'icufungo kandi umufuko baronka amafaranga dushaka nkuko twababwiye ibi biraya byo turiko turarima ibi ni byo gufungura ariko bavuye aho turiko turakora impambuko zishoboka zose kugira tuje mu bagwiza mbuto kuko nitwo geraheza kurima gusa ibyo gufungura gusa nuko turavye ko aya mahegitari turima ni menshi usanga iye mu bagwiza mbuto naho byogira karusho kuko twoza turaha imbuto abatwegereye kugira barime imbuto zirobanuye nabonye ko aho mwagiye muraca hari hahandi imirima mibi kubera batarimye imbuto nziza nabonye ko imbuto twazi kuri muri izabo dufise imbuto nziza rero ufise umugambi yuko tuzogwiza imbuto n'amatuze turaziha n'abandi kugira baze bararima imbuto zirobanuye neza cyane hari abandi baba bafise umugambi bavuga bati ninarima nkimbura nzoja ngenda kubaka Bujumbura etage ninarima nkimbura nzogura agitrose mwe imigambi siyo imigambi niyo gufasha bene igihugu imigambi ni iri terambere nyene ko bimaze gushika ku bintu ufise aho ujya ukaryama bisigaye nuko iterambere naho ubaye uca urikurikirana kuko amavu yaho si gusa nuko mutabikurikiranye ko niyo amashuri atanguye turafasha abana bagiye ku mashuri nk'abafise amikoro make tukabagurira ibikoresho by'amashuri hariho n'ishuri twagiye kugendera mu kw'icenda dusanga nta ntebe bafise bicarako barabahaye intebe kandi icyo gihe twari kumwe n'abagenzanyi b'abamenyeshamakuru barabibonye icyo bituma rero tw'iterambere iyo turishitse ko twaronka natwe duce gusahiriza mu gihugu kugira ngo igihugu naco naho tubaye nabo batera imbere
murabona kano kanyamuneza kariko kararanga bano bantu hano baranezerewe bariko baravuga ati umunezero dufise ni urukundo bavuze ko banezerewe kuko bararonka icyo bakora bavuze ko banezerewe kuko barakuraho amafaranga akaza kubafasha ati haruhande y'ivyo mbere bariga n'ingene barima n'ingene baza gutunganya indimo z'iwabo none raba akanyamuneza kabaranga aha ni kubera ko umunwa uronka ico ufungura mbere nimba mwabibonye baranafungura ku kazi barakora hanyuma bagafungura bakabandanya akazi aha rero mubona hose ngaha bazobwizwa ko hamara laba bino birayi basoromye agace gatoyi gusa ubu turi isaha 7 no kuvuga turamaze nk'amasaha nk'atandatu bariko barakora laba akantu bamaze gukora gusa ligatoyi ariko ivyo bimbuye nabinyene bingana none rero turabashimiye ko mwadukurikiranye mwabibonye yuko umugwiza atunga by'ukuri ariko arakora bidasanzwe aba bantu bose mubona hano nabo yahaye akazi naba ari karahemba kandi hariho nabandi benshi bizogira akamaro kuko ibirayi nivyo gushora nivyo kuha abandi bene gihugu kugira ngo nabo bashobe kuronka ico bafungura murakoze umunsi mwiza ndabasigira umwe wese ayugwa atari